Ndabaramukije mwese shoti banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Isange TV ishani bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza ururimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muyerereye. Iri ni iteka n'umurezo ntangere byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Isange TV ishani bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza ururimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mwese kurikira muri mucungararo igize igihugu cyacu Burundi abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo mu gitondo akaba ari amakuru aba azindutse avugwa mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu ndero n'iperereza mu gateka kaze na muntu amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ijya nino. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo muri iki gitondo akaba rero ari amakuru na cane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira kubiriko biravugwa mwiperereza aho hariko haribazwa uzobazwa amaraso ya Isidori Bayubahe yagandagowe n'iperereza ry'u Burundi SNR. Turaza kandi no kunyarukira mu uyandi makuru tuze kurabira hamwe ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho agira ati intango y'iterambere ni mu umutima wemera ko ushobora gutera imbere. Uburyo bw'idonido mu kanya turagaruka tubashikiriza ico ndabisabira mubanza mu fyonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri iyi monesha kuri yanyu mukunda cyane Imbwa Rudende ya Isange TV. Reka rero ngaruke mbahe kaze mu makuru yacu uburyo bw'idonido tugiye guhera ku ngingo nkuru zikurikira. Turiko turibazwa ese ninde yazobazwa amaraso ya Isidori Bayubahe. Ukwezi n'igice biraheze abanyororo batatu basohowe mw'iperereza ry'ibohero rikuru rya Ngozi. Amazina yabo ni Elidefonse Nimubona, Ernest Bigirimana ndetse na Isidori Bayubahe. Aba banyororo bajanwe na Salvatore Horihoze arongoye iperereza mu ntara shasha ya Butanyerera. Hari imodoka ya kabiri yamufashije ico gikorwa yari kandi yujejwe operation mu biro vy'iperereza bya Butanyerera witwa Dieudonné. Abanyororo bamanukanywe i Bujumbura inyuma y'umutaga wo kuwa 15 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Elidefonse Nimubona na Ernest Bigirimana bakuze bo kugeza ubu bapfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura hafi ya Katedrali Regina Mundi. Ariko Isidori Bayubahe we ntiyagize amahirwe yo kubaho yashitse acikana. Mbega urupfu rwa Isidori Bayubahe ruteye agashavu. Amasoko yacu yose yemeza ko Isidori Bayubahe yishwe na mahiri mwiperereza ariko kandi aratandukana gato kubijanye n'igihe yiciwe. Isoko ya mbere rivuga kandi ko imbere yo kubashikana ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura Salvatore Horihoze yacanye bano banyororo mu rupangu ruri ku Kiriri mu gisagara ca Bujumbura. Iri soko kandi rivuga ko aho ngo ariho Isidori yakubitiwe na Salvatore Horihoze, ngo rikavuga kandi ko Isidori yavuye ngaho ari intere aca aracikana ageze ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Isoko rya kabiri ryo rivuga ko Isidori Bayubahe yaraye arakubitwa maze aracikana mu bucagucagu. Mwiperereza kandi baciye bubaka ikinyoma ngo bazobwira abantu ngo Bayubahe baramusohoye kwerekana inkoho aca ashaka gusimba imodoka baca baramurasa. Salvatore Horihoze yoba kandi ariwe ngo agenda arakwiragiza ico kinyoma. Mbega ko Isidori Bayubahe yari amaze imyaka 10 mu munyororo Ingozi yavuye aja kunyegeza ibirwanisho i Bujumbura. Mbega ni kuki iyo nsiguro itahawe umuryango wa Isidori Bayubahe? Mbega ni kuki ikiziga ciwe cari kivyimbye cane ku buryo kidakwira no mwisanduku? Mbega ni kuki umukenyezi yabujijwe kuraba uko ikiziga ciwe kimeze? Inyuma y'imisi 5 Isidori Bayubahe yishwe niho umukenyezi wiwe yahamagarwa ngo atanga amafaranga yo kumuhambisha
yo guhambisha umugabo wiwe. Umukenyezi aratangara aca abamenyesha ko ata mafaranga afise. Mw'iperereza bamwishuye ko bashobora kuriha itike ry'abantu babiri gusa ngo bakamanuka i Bujumbura kumushingura. Niko vyanagenze. Umukenyezi yashikiye gusubira gutangara umugabo yari yaravyimbye biteye ubwoba, ntiyashobora ngo gukwira mw'isandugu bari bamutekeye. Umugore yarekuriwe kuraba akantu gato gusa ho mu maso, ahandi hose baramubujije ngo kuharaba. Agize arabaza ico umugabo wiwe yabaye, icamwishe yishuwe ko ngo bidakenewe ko abimenya, nuko barashingura baraheza atasandugu. Umupfasoni arataha n'agahinda katagira uko kangana, ajana ibibazo 1000 bitagira inyishu. Agize ngo arabaza telefone z'umugabo wiwe yishuwe ko ngo bazozimuha babonye ko bikenewe. Isidori Bayubahe ni muntu ki? Isidori Bayubahe yavutse muri 1982 ku mutumba wa Mafuro, komine Gashikanwa, mu ntara ya Ngozi ya kera. Ni mwene Bararwandika Evariste ndetse na Nakwikwi Anemai. Yari kandi umurimyi, yari yubatse urugo, akaba se w'abana 4. Mu vya politiki Isidori Bayubahe yarabaye umunywanyi wa CNDD-FDD, bivuga ko yoba ndetse ngo yaranabaye muri MSD. Yahagaritswe kuva muri 2015. Umunsi Isidori Bayubahe asohorwa ibohero yari ahagararanye n'abagenzi biwe, hanyuma aronka telefone ya Faustin Sibomana, umukuru w'ibohero rya Ngozi. Aratangara arabwira bagenzi biwe ko yahora yaheruka ngo kera kuronka telefone y'umuyobozi. Aritaba Christian Sibomana amubwira ko ngo yokwitegura akambara kuko agomba amuhe uruhusha rwo kuja kuramutsa umuryango. Isidori Bayubahe yagiye anezerewe ngo agira asohoke kuramutsa umuryango, ntiyamenye ko agiye kwicwa n'iperereza, ko abiwe bazosubira kumubona ari ikiziga cavyimbye ku buryo batumvikana ko ndetse ngo batazonabwirwa ivyamushikiye. Mbega ninde azobazwa vya Isidori? Uwa mbere ni Salvatore Horihoze, yamusohoye Ingozi akomeye, amushikana ku biro vy'iperereza ari intere, aca aracikana. Niwe kandi yobazwa impamvu yamuboreje igufa gutyo. Wa kabiri ni Colonel Domitien Niyonkuru, arongoye iperereza mu gihugu hagati. Niwe ngo agaba abatwara iperereza mu ntara, ni nawe ndetse akwiriye gusigura impamvu abanyororo bamaze gucibwa imanza bakurwa mu mabohero bakagarukanwa kwa OPG mw'iperereza. Niwe kandi yobazwa impamvu ivyo guhoboreza igufa abanyororo byasubiriye kuba ibintu bisanzwe mw'iperereza. Niwe kandi azovuga impamvu Salvatore Horihoze atahanywe. General Major Ildefonse Habarurema niwe agaba iperereza ry'u Burundi, niwe abazwa ibihakorerwa byose, ni nawe kandi wo kwishura ingene ibintu nk'ibi biba mw'iperereza nkurikizi. Mbega umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu uracabaho? Mbega ibibera mw'iperereza birawerekeye? Musenyeri Martebere Blaise Nyaboho niwe ngo niwe twari gutera kamo, yamara ntituzi ko hari ico bikimaze. Naho ngo intango y'iperereza ni mu mutima wemera ko ushobora gutera imbere. Ibi byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa 30 Nyakanga uyu mwaka mu birori byo kwerekana musanteri mushasha wa komine Ruyigi y'intara ya Buhumuza Diane Niyibitanga. Yamenyesheje kandi ko ababigendereje neza ngo bemeza ko uwamaze kwemera ko ari umworo nyamworo atigera ngabo umutunzi, naho wo muha umumiliyaridi arawurya wose akisubirira mu bugoro bwiwe kuko ngo wewe yemera ubworo. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko abarundi bakwiye kugira umutima wigumya ngo bakanamenya ko bataratera imbere kandi
ngo badakeneye kubaho nk'abazungu. Ibihugu vyateye imbere biradutera umunoho natwe naho bikananka ko twigumya ngo caka kurya nk'umuzungu, caka kubaho nk'umuzungu, caka kwambara nk'umuzungu. Yatanze akarorero ati umuntu arya ibiro 10 vy'ibigori mu kunywa icupa rimwe rya Heineken akiyongera rimwe kabiri gatatu bikarangira ariye ibiro 40 kubera vyamunaniye kwigumya. Kubwiwe rero ngo birasaba kwemera ko iterambere rishoboka ngo hanyuma ukigumya mu rugendo rugana kuri iryo terambere. Iyo rero ikaba ari inama yashikirije asabira abanyagihugu kubandanya abigumya ndetse ngo bakanajya ku kivi kugira ngo bakore babashe gutera imbere. Naho ubusuma burenga 5,400 bwaribonekeje muri uno mwaka w'ubutungane uheze. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza uwa 28 Nyakanga uyu mwaka, mu gihe hatanguzwa umwaka w'ubutungane kwa 26 Nyakanga uyu mwaka, ibirori byabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yarerekanye ivyaha vyakozwe mu mwaka w'ubutungane uheze. Mu biharuro byinshi vyibonekeje harimwo ubusuma bukabije bungana n'ibihumbi 5,451 bwegeranirijwe n'amaparake. Ibyo kandi biharuro ngo nivyo biri hejuru mu bitangwa n'ubutungane, ariko kandi haratanzwe ivyo zituma ubwo ubusuma bukorwa. Keretse ubwo busuma, parake yarakoreye akandi ku madosiye 2,505 y'abakubiswe barakomerekejwe, ku madosiye 1,132 y'amasanganya yo mw'ibarabara, ku madosiye 633 y'abibishije urugeri, ku madosiye 133 y'abakoresheje impapuro zitarizo ubusuma 415, ku madosiye 271 y'amabi akorerwa mu ngo kubugarariji 212, ku madosiye 169 y'abaranduye imirima, amadosiye 109 ajanye n'urudandazwa rw'abantu hamwe ndetse n'ayandi 28 y'abibishwa urugeri. Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yamenyesheje ko mu mwaka w'ubutungane wa 2025-2026 kimwe ndetse ngo mu bizogushirwa imbere ari ukuzosesagura imvo zituma ibyo vyaha bikorwa mu ntumbero yo gushiraho uburyo bwo gukinga bukomeye. Reka rero mbeshimiye mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego turabashikiriza kuri iyi saa dusoza ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagitse ko gusanga ibigo gupyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza kwimbonesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende Isange TV channel bashikiriza makuru n'ibiganiro bya misi yose babigishwa kandi babyakora amatohoza. Reka ronere yambo abariko badukurikira bari mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abari bari mu ntara zitandukanye uko ari 5, abari mu makomine atandukanye yagize igihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu bisagara bitandukanye, amazoni, uducimbiri bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Mwese ndabashimiye ko bamwe ari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego turabashikiriza kuri iyi saha. Kandi ndashimire abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Congo, abari mu Uganda, abari mu Tanzania, abari mu Mozambique, abari Zambia, Zimbabwe ndetse no muri Afrika y'ubumanuko cyangwa se Sud Afrique ndetse n'abari hirya no hino hatandukanye mu bindi bihugu bigize umugani wacu wa Afrika ntabashije kudondora. Kandi ntere yambu abadukurikira bari mu makungu ya kure, mwese bashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Isango y'amakuru yacu turaza gusubira mu makuru araza kubagezweho kuri iyi munesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende Isange TV cyo nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi.
Nikaronke ngurukire mwese mwadukurikiraga muri mu micungararo igize igihugu abari mu bisagara n'amazone atandukanye mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe amakuru yacu tuyasozeye ngaha turazosubira amakuru araza kuba agezweko.